bagiye ntuze mwafungwe n'ukuri kw'Imana mwari hehe n'ukuri gasheri wanje n'ukuri kw'Imana wowe ntayaho ndi mu nzu ngiye gukwegana n'uyu kubera iki none gasheri wanje nahejeje nyene nakene nyene mwishura mugabo wanje mwiza kanibasha mukama Sandrine Mugezi imyaka 3 iraheze je narutakikunda umukobwa mwenye ni hatari mbiza mugabo wanje je ndaza abagabo ko mutabumbwa na kamwe aho wabonye uwo mukobwa w'inzobe tereka ndamukurikira ugiza mugabo wanje twibandanyirize muhira ivyo bindi byo kumbwira ngo ibiki nibiki ngo dukunda imyaka ntitubana mu nzu ivyo nawe uri kuravuga nibiki nturi mugabo wanje mugabo wanje ivyo vyihoze reka kumara muri barabara tugende numvise ko ari umugore wawe yari yaguhishutse uyu n'umugabo wanje twagize n'indowa sheri Sandrine ndakura je sindakuzi ndakura mugabo wanje ndakura uje hehe nukuri kw'Imana iminsi tubanye ndakunze ubazi cekane ndizeye ko abagabo nimwigera mubumbwa n'umugore umwe urumva rero mugabo wanje ndagutahura kabisa waranyaba wamushimye umukobwa jerekana itahire uransanga muhira ana ariko ndabakurikira ndavyi wanje nashesanga ndifunga wafunguye cinuzeye ariko nta kibazo mugabo wanje ndagiye uransanga usanga ndi umugore kwa kundi nyene nawe uza kuzura umugabo reka je nisurira inyuma nigiye yego ariko ndakura ushaka kumureka akagenda wonyene ugasigara ngaho ujya mu ex ntabwo yoba ari umu ex wakuze kandi ko mubana nitubana murabana umugore abagabo b'umufisi ibiti bikomeye genda gufunda we basi nimba basuhari tujye muhira basi ntabwo nje ushobora kuja mu rugo gundi umugabo gundi umugore ngiye gukora yiki numvise ufise umugore numvise murabanye kimwe gusa nukuri kubona ndagushimiye ko twanyishije merci ndabigushimiye cyane basi icemeza basi tujye muhira basubira njya mu rugo rwasaturire amvunagure jena mugore mfise kandi nkunda wewe uri kumbwiza ukuri nuko igenda kubisha ushatse kumbwira ko mugore ari umusaza imbere akavuga ko umugore nakubijya ari umu ex wanjye gusa birashoboka ndazi hari igihe bashobora kuba bavuga ati ndashavuye reka ndagerageze ukuntu ndabateranya ndabe ko bopfana ariko ndashika muri wawe nta kibazo twangomana arasubiye agatugenda aha apura wakatana ko mutuzi nayo bamajeri ryakana mama batazira mabukwe n'amahoro bije zari kwa muntu kana we fata aba se musiga amazi nta na kimwe nabo yasiga n'amahoro mabukwe abo kwandi abakobwa b'umukuza mwibebeza amabukwe yaraturatina genda gufasha amazi yamba bashaka yatura nta mukozi shaka ntacyo ufite cyo kuguhemba umbabarire cyane mama Keve nawe urahebuka byumisha umvize rero ndakubarira urabona Keve wawe Keve twarakundanye na wewe ndacabiguha banzi mubirize mabukwe cyangwa nuko abanyene ifumbere hajya wacubona ko nshaje demba urashaje nyine sawa nta kibazo ururuyoya mama anijya Keve wawe twakundanye imyaka 3 ubu rero ndafise n'inda yiwe nakevenye ndacabiguha mama ndacabiguha bazunyumvirize ubu rero nariko ndagenda cyangwa kumwe n'undi umukobwa w'inzobe nukuri mwiza yari yisize ivyo bintu reka mpako genda bibonye ndajugumira ndavuga ati reka ngende kwa mabo narabanye wabyisize si nta kibazo mabo reka tuvugane je kumwose nisize urabona rero mabo isize kunyo umviriza mabo urabona jewe urabona ngene ngana n'imyaka mfise urayibona nakujesha kandi kacha kubakana n'umuhungu wawe naramukunze nta kibazo nzuyumviza uranyishura ivyo ushaka wanyumvirije naramukunze cyane gose nukuri kw'Imana kandi ndamufitiye ninde urengenge rero mbonye ako gakobwa bari kumwe ndavuga ati nukuri kw'Imana reka ngende kurondera nyina wa Keve ndabimwiganire nukuri jewe nshaka kubaka apana bwe byo kuyayata bwe ukobwa buza bwahukana bwe je nshaka tekana je cyo narondera ishusho
k'umuhungu wiwanje hewe muhungu wiwanje n'umukozi aha nyene vye mukandamanye n'uwo mukobwa nanje yesi nipfuze kumubona n'umukobwa n'umwe nza numva urumva ibivumvuri bivuye mu mano no mu mushatsi n'ukuri kw'Imana yari kumwe n'uwo mukobwa yari yabanije tubana ngaha muzamenya umujana na kimwe mugana aho twabona kandi na kimwe ugira nze ndagufasha ibikorwa nta na kimwe cyangwa uduhaye nirya ugakora irya mupanga tukibanira mu byo amahera naho yama cyane nzoburose mukazana n'ukuri ndoze burose mukazana naca gusa icyo nifuza n'umwana kandi niyo ugenda ukamubyarira iwanyu ndamwemera oya ahubwo mama reka ndakwinziza ya mazi kuko asisubira inyuma hari amaze kurongorwa n'ukuri kandi sidafise y'umugabo ni hatari ndakwinziriza ya mazi najya mu gukunda abakozi nduwambere nziza ibasese mbona ikava ikintu asukira abe ntumenura ipasi ipasi banzureke karibu mugabo wanje karibu sheri karibu karibu twahejeje gukora ibikorwa twahejeje byose yahejeje n'umukazana wiwanje ari bungenzi hamona we urababaye ifinziye yikaritsiye nzima bakugita idora umuntu mama reka kumfata afatende mufate n'akamoto k'umwana kaze karamba papa mama jenga mwana mfise uyo nawe ari munda sizi mwene umwana nandekura uyo nawe agiye he mama jenga umukobwa nahora ndakuye umukobwa nonse umukobwa mama uwo n'umukobwa umugore amagabo yambaye he yambaye ngo amasuruware ewe keve wanje uzompegera reka kumfata yo ni magore amagabo ntubona ko yambaye ipantaro ariko mama umukobwa nkunda ni nyine jewe nshaka umukobwa wirabura nawe wirabura mutamubyara umwana mwiza uwo ni inzobe nyanzobe sindamushaka nshaka bwirabure mama wowe nyanzobe ufise none je nambaye ipantaro none ko atanyihakana ubu igihe ntenda ko atanyihakana ko yambwira ko ankunda ubu rero mfise ntiyacanyihakana mukaze mugenda muhuriye muhura muca kuntera ingorane ngo je shaka uyo afise umwana wewe mukobwa uracaga unako wangorega bowe uracahagaze ngaha je mbona guma araba umugabo wanje singaha musingene banyita ndashobora kukudunda ndashobora kugukutamwo umuferege ndashobora kukurisha abatuma tutubaka abo batuma tutubaka ndashobora tugende nje utangwe ndamurara mama ndamugukuriye cyana mu nzu genda nyene mwe muraganira n'umwana ikintu kindagesha ku mugabo muganira